tamponizema. What's happening? What's happening? Ni viki gishasha ubonye. Gishasha? Namaki. Namaki. Ninje warukure gufata ngaho ku muryango so warukure kwafata. Ubu ni barriere. Uyu numuyaya unga. Numuyaya? Yes, uyu numuyaya uyajejwe kugira guca gukoropa. Gukoropa ni vyombo. Nje umugore wawe, ninje uri urambara ngo ndumuyaya. Mugabo nawe akora ibintu byose. Muri hoteli harahari. Si byiza kuza kunsuzuguza ngaha mu nzu yiwanje. Mu cyumba kiwanye ndamatara yiwanje. Hoteli zirahari wagenda ukabikora basi ndabibona pana kubinkora mu maso yiwanje sa. Ndakubaze iyi nzu nubatse nije nayubatse jewe pompompo nije nayubatse. Uriko warabyubatse. Hari nabubatse hoteli. Hama rero ngende nange 10 mili muri hoteli. He kizunguzungu kiza kintore. She twinjire tukitaka. Yego bebe. Ha? Tugiye kugira iki? Umito kibazo. Okay. Tugenda. Nasikia electricité baba. Tugiye gucumba umuntu niyaza kumpamagara umubwira ati je s'occuper. Wewe ndeko. Unkora rijya ibyo byose unkubite unyimerase ariko urehe kunsuzuguza ibintu. Wenyangarakati. Wesh. Igihe umwami ariko aravuga umugabekazi canke umuja araziba. Shiri mwihoze tugende. Kugitana njyama kosame. Pumpafu nyagarakata makachi. Nuko zubakwa mbese to. Shira amazi muri dushe ngirira ningoga shira amazi muri dushe ubona gute ugende woze ndondogera yareka kugendana n'ibyasho yasho reka boge shira amazi muri dushe we Siri oho reka ndakongera wazi urashoboye akazi nukuri kw'Imana urashoboye nanjye nanezerewe nukuri kw'Imana urashoboye nawe urashoboye kweli yewe ahubwo nzoze ndaza iminsi yose umpa iminsi yose wiyumva uranyica nanezerewe navyo wanezereje karibu kandi karibu nukuri kw'Imana sasa tuzabona ejo nzaba ndi tayari karibu ejo nzoza karibu masaha karibu ejo nzoza ntugire ikibazo yego bro karibu inkora riragufasha amajambo arakamye cyangwa urimo urarota nturimo urarota ibyo ubonye mbede niza ni wowe canke nundi ibi nibikiga Deni uri kurankorera Deni ni original turi mu ndo turi mukuru Deni kubona jeje nyene Deni je nari nakijitwe Deni ndakurahiye mukuri kwa Yesu nari nakijitwe birakubabaje cyane gose Deni urashobora kugenda n'umuntu atazi no kumesura ipantaro naco nahatabazi ku umuntu atazi no kwimwesha umuntu adatagase wowe utagasumariye iki gasha sukuntese umuntu ari bigurukanya wowe wambaye ibirato bifunze umariki sukuntese sineri mu marira ijoro n'umutaha je nari nihanye nari naciye mu soko ndakugurira igikwembe gita urakibona nari nakuguriye oranje shasha nginga ndavuga ati umugore wanje shika ndamusaba imbabazi cyo uriko urabona ngraba ngici ndakubajije birakubabaje vuga none wari ubona ari minwa ko nayishibuye waje umugarati gidashaka ko bagukora ntukabikorera abandi biza basisheri basi
twihane je na wewe twakoze amakosa sawa, tubabarirane, umbabarire ivyo nakoze naje nakubabarira ivyo twakoze, twubaka urugo bebe. Make wanzane kino gikwembe kuko usaba imbabazi, usaba imbabazi ibyo umajije kunkorera wewe ubona kino gikwembe none sikimwe ku kindi nawe niwejeje gukorana na rujya rutipe rutimwesha ntibihagije wo binkorera igihe kinini ngenda bikoze rimwe cyo ejo wambwiye ati ngo nuko zubakwa nanje rero nuko zisenywa sheri tubake bana muguruka imana tusaravye neza tuzava tugwara tintinti erega burya ugusigaye ugira iyo ngeso naje nkagira ingeso ugize ingeso ya A je nkagira ingeso ya B tuzava tugwara tintinti kandi twagwara tintinti kazi yako ukianza kuharisha hapa